Uburundi ngo buri inyuma mu bijanye no gukoresha ubuhinga bwa none ugereranije n'ibindi bihugu. Ni muri iyo ntumbero rero mw'ishirahamwe KITAB bateguye ihuriro ry'urwaruka ku ncuro igira gatanu. Aho rero iryo huriro rikazoba kw'igenekerezo rya 24 gushika kw'igenekerezo rya 28 muri uku kwezi kwa gatandatu. Aha rero ngo kazoba kabaye n'akaryo k'ingene biga ingene boteza imbere ibijanye n'uburimyi hamwe n'ibijanye n'amagara y'abantu. Ibi rero bikaba bishikirizwa na Manishimwe Miguel, icegera ca kabiri c'umukuru w'ishirahamwe KITAB. Reka tumwumvirize. KITAB ni ishirahamwe risanzwe ridaharanira inyungu zaryo, rikaba risanzwe rikorera mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, rinashigikira urwaruka rusanzwe rukora imigambi yago. Tukaba dukora mu kugerageza guhuza abasanzwe bafise uburyo n'abafise imigambi kugira ngo bashobore bose baje hamwe, abafise ubumenyi, abafise ivy'Imana yabahaye bijanye n'ubuhinga n'abafise uburyo bashobora gukorera hamwe. Hanyuma icatuzanye uyu munsi ngahanye hanini ni ukugira dushobore kuganira ku mugambi mukuru wa KITAB usanzwe witwa Juntech. Juntech y'umwaka akaba ari Juntech igira umwaka wa gatanu, urumva si bishasha. Hama uyu mwaka tukaba turiko turakorana n'ishirahamwe ryitwa Aprogest. Rero Juntech y'umwaka ni Juntech iriko yagerageje kuzana ibintu novuga yuko ari intaboneka ngahe iwacu mu Burundi. Ni Juntech two turagereza kuraba ingene twozana ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi bwo kugwego rwo hejuru nkuko ibindi bihugu byose biri muri ino misi. Kuko ngerageje kubisigura muramaze kubona neza yuko ibindi bihugu mu bintu bijanye ubuhinga ngurukana bumenyi byadusize ko gatoyi. Juntech uyu mwaka twashaka kwigisha ibintu bijanye na robotike, murantunga mu Kirundi biba bingora gusigura. Turashaka no kwigisha ibintu bijanye n'ubuhinga mvanganda, ubuhinga mvanganda bukorera mu bijanye n'ivy'ubuvuzi no mu bijanye n'ivy'uburimyi. Ndashaka gusigura ngaho gatoyi kubera iki twahisemwo mu bijanye n'ivy'ubuvuzi n'ibijanye n'ivy'uburimyi. Uyu munsi ko turabiraba ikibazo gihari duse ngaha iwacu mu Burundi, turabona neza yuko kubijanye n'uburimyi si cane gose kandi bica bituma n'ibiciro biduga gose. Rero twari dufashe umwa turimva ati mbega ngaha iwacu mu Burundi nta kuntu ivyoshoboka yuko twoshobora kugerageza tukarima incuro 3 buri mwaka, kuko turabizi neza yuko turima incuro 2 zonyene buri mwaka. Ati mbega ntivyokunda kuko mu bindi bihugu birahari. Kandi yo ni ngorane nkuru dufise ngaha iwacu mu Burundi kuko dushoboye kurima 3 canke 4 mu mwaka. Nibaza yuko ca kiro c'umuceri gize kuri 500 cyo koroheja kuri 2000 canke 1500. Kubera iki navyo twahisemwo kubijanye n'ivy'ubuvuzi. Uyu munsi two turabiraba isi yateye imbere cyane gose mu vy'ubuvuzi. Uyu munsi uzosanga umuntu aragwaye gatoyi bamubwiye ati ja mu Bubiligi, ja mu Bushinwa, ja hehe. Ariko ivyo ni ibintu twozana ngahanye hamwe nimba ari kibazo umuntu agize c'amagara agashobora kwivuriza ngahanyene. Juntech y'umwaka vraiment nukuri ni Juntech novuga yuko itigeze ibaho. Juntech y'umwaka ni ibintu byinshi gose. Tuzonagira ibintu vyerekanye vya blockchain nogeraza kwisigura mu Kirundi ngo vyongora gatoyi ni mu bijanye ngerageje kubivuga ni vya crypto, guhanahana ukaba ufise amafaranga mugabo atagaragara mugabo akaba hari ukaba asanzwe ari iwawe. Hari ibijanye vya web3 ni ibintu byinshi cyane gose. Rero Juntech uyu mwaka ni Juntech ko turagerageza turayingene two shira hamwe asanzwe afise ubwo bumenyi kandi ngo mu Burundi barahari batazwi, tubahuze nasanzwe afise ubwo buryo bishoboye. Ko mu Burundi abwije ukuri twama turondera hanze abahinga mugo no ngaha mu Burundi barahari. Bamwe muzobabona muri Juntech uyu mwaka. Rero ahanini tugerageza guconnecta asanzwe afise ubwo buryo ubwo bushobozi mu bigaragara nasafise ubwo bumenyi baje hamwe turabiko ingene twoshaka gukorera hamwe, kuko nitwoma twitega yuko igihugu kizokora vyose nibikunda. Natwe je nawe ngaha twese ko turinga turase inshingano ziwacu umwe wese ku rwego rwiwe bwo kugerageza gukora ibishoboka vyose mu byo sanzwe arimwo twingene twoteza imbere igihugu cacu. Rero muri make niyo Juntech y'umwaka sinova ngahanye ntagerageje gutumira nubwo bizoba kwa kabiri. Abantu bose bipfuza kuza gukorana natwe n'abazoshaka kuza
kuronka ubwo bumenyi n'abafite ubwo buryo ashaka kugerageza ingene boshobora kuronka ikibanza cyo guhayanisha ibyo asanzwe akora nubwo wowe utari muri yosi nyene by'ubuhingangurukana bumenyi urashobora kuza kuko nibaza yuko bimwe mu bintu byotuma biduteza imbere nibaza yuko ubwo buhingangurukana bumenyi ni kimwe mu bintu bikuru gose byo dutuma dutera imbere tugasha ku rundi rwego rero ahari n'ivyo onye turatumiye asanzwe bafite amashirahamwe yabo bakora abigenga bakora na leta nkuko nabivuze ubushikiranganje bujeje ivy'itumatuma n'amakuru turiko turakorera musi y'uburongozi bwayo kandi bazoba bahari muri Juntech y'umwaka murumva yuko igihugu kiraserukiwe rero muri make abafise abandi bantu bose bashaka kuza bagira turayinge twokora ibishoboka byose tuteza imbere iki gihugu cyacu iki naco novuga cyanyuma nuko mu byo dukakunda bye yuko turishira mu isanzo idahana inyungu zaryo nta by'amafaranga dusaba twebwe umuntu wese ashaka kuza ni ku buntu nta muntu ko turasa amafaranga ushaka kuza guparticipa azoze by'ukuri imiryango iruguruye murakoze Jimmy Nishimwe nawe umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe Kitab yahavuye rero aha ikiganiro abamenyesha makuru aho yishuye ku bibazo bitari bike vyabo muri iyo myaka yose donc amedition ane aheze y'imyaka iheze turamaze kuakompanya ababa 8,000 muri abo hariho benshi muri abo hariyo mu gwido kwa mashyirahamwe mato mato hamwe n'abigeme twashoboye kuakompanya donc muri ico gitigiri benshi muri abo barashoboye gutanguza amashirahamwe yabo muri abo nyene bamwe barashoboye gusohoka igihugu ubunye bakorera hanze muri abo nyene bamwe barashoboye guhabwa ubushimwe n'umukuru w'igihugu muri uno mwaka nyene twashoboye kuakompanya muri evenement ya Juntech donc iki ni igikorwa twishimira cyane urumva igitigiri kiri hejuru cyane donc turacakeneye muri abo twashoboye kuakompanya no muri uno mwaka twakompanye dufatanye hamwe n'abandi kugira dukomeze twakompanya neza kugira dushike kwihangiro rya Juntech ahanini ari gufasha imiyabaga ikiri mito imiyabaga hamwe n'amashirahamwe mato mato kugira bagire aho bashitse ikibazo wavuze ko Juntech 5e edition izanye n'uvuga kabirya mufate kuvyo mwahora gukora kandi birumvikana bijanye n'igisata c'uburimyi cyo kimwe n'igisata c'ubuvuzi nashaka mu dusigurire none mu buvuzi bizokora gute mu burimyi hoho bizogenda gute solution menshi twagiye tubamenyesha bamwe ahagaragara ku mugaragaro menshi twashoboye kubikora harimo gusanga twashoboye kuakompanya mu buhinga bugezweho nota amashirahamwe nashobora kuvugira ngaha mugabo n'amashirahamwe ya leta twashoboye kuyakompanya mu solution y'ubuhingangurukana bumenyi bugezweho hama kucerekisha kibazo nashomwa tubajije kucerekeye solution y'amata civile mu isanzwe kugira yari projet yagutse cyane gose donc muri projet yagutse twarashoboye gutanga ibishoboka byose kugira bikogwe plan yaratanzwe mugabo ahanini hari ikintu cyama gikenewe muri ico gikorwa twadukeneye gukorana na benshi bashoboka rero muri ico gihe mu gihe habayemwo abanye badashoboye kunda ko dukorana urumva harabaho impamvu bidashobora gushika imbere mugabo hani turashafise ico cifuzo cyo gishikana imbere dushoboye twaragiye twashoboye kuvugana na maire de la ville n'ivyagenda neza kizoshirwa mu ngirisho gikorwa murakoze yabajije mu cyanye internet kone siko yifashe cyo kibazo twese tubuzi muri kino gihugu cacu kari ikintu gikomeye cyane turagerageza gukoresha uburyo dushoboye dukoresheje Starlink ishobora gufasha gukoresha internet vyoroshe biciye kuri satellite mu kintu tugerageza gukoresha dukoranye turavye igihugu ubushobozi bw'igihugu dufise turakora uko dushoboye mbwi ikibazo cya internet ni ikibazo kigaragara kitatworohereza gukora ibikorwa by'ebi hanyuma ubwo buhinga nabwo mu bijanye n'uburimyi n'ubuvuzi ndashaka mu njira ku masonga niba bizumeze gute bizokora gute mwavuze muti umuntu yarava ngaha agenda kwivuza kure tubashobora ko yo kwivuriza ngaha gute
murakoze cyane kuri ico kibazo. Hariyo teme hari kuri uno mwaka navuga mu gifaransa la technologie au service des industries. Donc musanzwe la technologie tezwa gukora hose cyo gituma kuri uno munsi turi kumwe n'aba partenaires batandukanye notamment na Siskai bakoresha technologie mu guhingura amata mu buhinga bugezweho. Rero hanze mu buvuzi harakoreshwa technologie avyo bita les intelligences artificielles, nico gituma twashizemo IoT alors bita Internet of Things, donc l'internet des objets, nivyo bintu bifasha mu buvuzi no mu burimyi kugira tushobore kuronka umwimbu mwinshi ku mwaka ushimishije. Donc ivyo byose kugira turonka umwimbu ushimishije hari ico bita la tech au service des industries, ariyo teme y'uno mwaka tuzoshira imbere kugira mutahure neza comment la technologie peut être donc au service des industries. Nuko twashoboye gukorana avec nos partenaires stratégiques Siskai babereke à quel point bakoresha la technologie kugira baronke umwimbu ushimishije wo guhingura amata ashobora gushikira abarundi bose bashoboka no kugira ashobore kuja hanze kugira tukigisha ko ciza c'u Burundi. Donc cyo gituma iyo teme nizo shira anini umuco kuri ico kibazo yaba mu burimyi, mu bworozi, mu buvuzi, au service des banques, arivyo mwabonye avyo bita blockchain guhanahana amahera mu buhinga bugezweho, fintech muzoshobora kumenya ku munsi muri misi mu ndwiza mu misi ya Juntech. Ahanini evenement Juntech si ya kitabe niyo Burundi bwose niyo Murundi wese atuye mu guca Burundi, niyo amashira hamwe yose atuye donc mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico dukeneye ni kimwe nuko dukorana twese amashira hamwe yose atandukanye, cyo gituma twuguriye imiryango kuri bose zina Murundi wese ashobore kuza muri evenement Juntech. Donc mu kuza n'icaha dukeneye amakoperative yose ashoboka, ugaruka gose rushoboka, amashira yose ashoboka kugira duhure hamwe dufate turabe mwene dutorera umuti w'ico kibazo kugira duteze imbere umwimbu. Narijya kuva kera Burundi kimye cari kitugize bwari uburimyi n'ubworozi. Rero ubwo burimyi n'ubworozi reka tubushire mu buhinga bugezweho kugira turonke umwimbu umeze neza. Cyo gituma dukeneye ugwaruka amashira hamwe amakoperative yo tuzokorana hanini kugira turabe ingene twoteza imbere ivyo bikorwa. Bo jewe ngerageje kumunganira wigeze kuvuga yuko ngo turafise ikibazo cyuko amatongo yoba yarabutse. Je nazi neze kuko twese turi ngaha turafise amatongo. Kumbure yo twaguze kumbure hariho ay'imiryango. Biragoye kwera gutora ujya mu haruguru uze kumigisha ibintu bya intelligence artificielle ntavyo utahura. Ntibishoboka. Ariko kumbure wewe uje urazobitahura. Bika tuvuga yuko akona kabijya. Nitwaza tuvugira byose ngahanye muzobibona. Hariho vyigwa vyateguwe neza bijanye n'ivyo burimyi. Aho n'ivyigwa vyateguwe neza bijanye n'ivyo buvuzi. Mu bantu bazoba bahari n'abaganga bazoba bahari. Nkuko ravuze yuko turi munsi y'uburongozi bwa ministère ya TIC. Ariko nibisigura yuko abajejwe ivy'ubuvuzi atazoba bahari. Abo bose umwe wese azoja muri domaine yiwe. Nimba uwovuga ati jewe ndi mu bijanye kumenyesha amakuru birahari. Uvuga ati jewe sanzwe n'umuvuzi birahari. Uvuga ati jewe we mu buzima busanzwe burimyi. Abo bose barafise aho bazoja. Umwe wese azoja mu bijanye n'ibyo asanzwe akora. Umufasoni nawe avuga ko anezerezwa n'ibikorwa vya Kitab. Ahambere ngo wewe asanzwe anafise n'ihinguriro rihingura ibintu bitandukanye. Nitwa Niyoha Amandine, ni wo muri Life Company. Ni shirahamwe rikorera mu bworozi no guhingura ifungurwa. Tukaba iryo shirahamwe gushika ubu rifise bisata bishika kuri 5 bikoreramo, harimo iraro rinini rikomeye riko ubu riragerageza guteza imbere ubworozi kuko ubu turakora ivyerekeye ibijanye no kugwiza ibitungwa dukoresheje ico bita insémination artificielle, n'icitwa transfert d'embryon. Ubuhinga buri gusa nka bushasha mu iki gihugu canke mu karere. Hariho turafise n'ihinguriro ry'amata ryitwa Siskai. Iryo raro ryitwa Green Farm, ihinguriro ry'amata ryitwa Siskai.
turafise n'igisata cyo kungura ubwenge ku barimyi n'aborozi ryitwa Sunway. Turafise n'ihinguriro ry'ibifungurwa by'ibitungwa ryitwa Foseko. Hanyuma turafise kandi na pharmacie vétérinaire, turadandaza imiti y'ibitungwa tukayiha amafarumasi mato mato adandaza ko twe turangura imiti turaba grossiste. Yego, hama twashimye gukorana na Kitab Tech kugira ngo dushobore gukorana n'urwaruka mu byerekeye ubuhinga ngurukanabumenyi dukeneye mu mahinguriro, mu burimyi, kuko hose turakorerayo. Hanyuma kandi dushikire urwaruka kuko ruri mu bantu Lifeway yihaye ihangiro ryo gukorana nabo kugira ngo duteze imbere igihugu duciye mu burimyi n'ubworozi. Ari mukamenya ko iri huriro rizotangura ku igenekerezo rya 24 rigashika ku igenekerezo rya 28 ritumiwemwo urwaruka ruva mu mihingo yose y'igihugu.